Kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025 ishengero rya Anglican Diocese ya Bujumbura ryasozereye umwaka wa yubile y'imyaka 50 rimaze rivutse. Ivyo birori vyabereye kuri Cathedrale Sainte Trinité yo mw'irohero, vyatangujwe n'urugendo rwo guhimbaza uwo musi mukuru, bikaba vyatewe iteka n'intumwa y'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Denzako. Eraste Bigirimana, umwepiskopi wa Diocese Anglikani ya Bujumbura, mw'ijambo yashikirije abanyeshengero, akaba yavuze ko indota afise ari yo gutegura no kurungika abamisiyonari kuvuga ubutumwa bwiza. Ibi ndabibona nk'indoto kandi ndifuza yuko nkibibona bizoshika, tugashobora kurungika abakozi b'Imana mu bindi bihugu bakavuga ubutumwa bwiza nkuko twabuzaniwe n'abavuye mu bindi bihugu, natwe tuzobarungikire. Ndifuza yuko muri iki gice cy'ikinjana twinjiyemo ivyo bintu bizoshoboka. Nayo kubijanye n'ivyaranguwe mu myaka 50 ishengero rya Anglican Diocese ya Bujumbura rimaze rivutse, umwepiskopi waryo avuga ko ryafashije mu kuvuga ubutumwa bwiza no mu iterambere. Uno munsi turasozereye imyaka 50 Diocese ya Bujumbura ibayeho, aho bukera tuzoba twinjiye mu mwaka ugira 51. Muri iyi myaka 50 ni kuvuga kuva mu 1975 gushika muri uno mwaka wa 2025 ishengero ryarakoze. Ishengero ryashitse hano mu gisagara cya Bujumbura, rirakora riravuga ubutumwa bwiza, abantu barakira barabohoka ku mitima. Ishengero rirakora ibikorwa by'iterambere bijanye no kuvura, bijanye n'amashure n'ibindi byo gufasha mu burimyi n'ubworozi, gukingira ibidukikije. Barakoze birashimwa ku buryo ubuzima bw'abantu benshi bwahindutse. Munezero Francine, umwe mu batiwe mu gikorwa c'ubudiakoni, yavuze ko kuba yatiwe bizomuha akaryo ko gukwiza ubutumwa bwiza ku mugaragaro. Mfise umunezero mwinshi cyane, na cyane mu gihe iki gikorwa nikigaragaza icyo Imana yakoze ku buzima bwanje kugira ngo nshobore kuyikorera. Ndabizi neza ni gushitsa icyo Imana yakoze mu buzima bwanje. Rero kuvyerekana ku mugaragaro numva bimpaye ayandi mahigwe yo kuyikorera ku mugaragaro, na cyane mu kukwiza ubutumwa bwiza aho noba ndi hose. Ivyo birori vyaranzwe no kwatira abadiakoni 7, abungere 20 hamwe n'abakanoni 4.